Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye yaraganutse ava mu rugendo rwe rwamushikanye muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika mu gisagara ca Washington DC, aho yari yagiye ku butumire bwa mugenzi we umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika Nyiricubahiro Donald Trump, kugira ngo ashobore kwitaba ibirori byo gutera k'umukono amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo be na Repubulika y'u Rwanda. Akaba yari yagiye kuvyitaba nk'umurorerezi ari kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu bane, aho harimo umukuru w'igihugu atwara ubumwe bwa Afrika, umukuru w'igihugu wa Angola, umukuru w'igihugu atwara kano karere ka Afrika yo guseruko nawe akaba umukuru w'igihugu wa Kenya, be n'umukuru w'igihugu wa Togo akaba ari nawe muhuza yagenwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kugira ngo ashobore kugerageza korosha ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo be na Repubulika y'u Rwanda. Muri ivyo birori rero Nyiricubahiro umukuru w'u Burundi yakiriwe n'umukuru w'igihugu ca Amerika Donald Trump, aho bashoboye no kuganira. Eka no mw'ijambo umukuru w'igihugu ca Amerika yashoboye gushikiriza, yarakeje cane ku mugaragaro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku ruhara yagize kugira ngo uwo munsi bashobore kuwugerako, uruhara yagize kugira amahoro n'umutekano biboneke bigaragare, ingene yitanze atiziganya kuva kera gushika kuri ino saha kugira ngo amahoro n'umutekano bishobore kugaragara. Rero uruhara rwiwe rukaba rwarashoboye kumenyekana mu makungu ku buryo abishimirwa ku mugaragaro. Umukuru w'igihugu nawe nyene akaba yarahawe ijambo muri ivyo birori, aho yagaragaje umunezero wo kubona bashobora gushika kuri uwo munsi, aho batewe ku mukono ku masezerano y'amahoro n'umutekano ashimangira ivyo bari biyemeje mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka, bitewe ku mukono n'abashikiranganje b'imigenderanire, ariko kandi ubu bikaba vyatewe ko umukono n'abakuru b'ibihugu, aho baciye bongerako kandi n'amasezerano yo kunwanisha ivyo bihugu ku vyerekeye ubutunzi hagati mu karere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero yarabakeje cane, arashimira n'umukuru w'igihugu ca Amerika ku ruhara yagize kugira ngo bashobore gushika kuri uwo mwumvikano, arakeza nabo bakuru b'ibihugu bateye ku mukono kuri ayo masezerano, arasubira arashimangira ko Burundi kurya bwamwe bwitanga ariko buzobandanya igihe cose bazobukenera kugira ngo ayo masezerano ashobore gushirwa mu ngiro, gutyo amahoro n'umutekano bibe ukuri kugaragara muri kano karere. Yarifuje kandi ku mugaragaro asaba icifuzo c'uko ayo masezerano ashobora gushirwa mu ngiro. Kuyatera ku mukono ni kimwe, ariko kuyashira mu ngiro ni kindi. Yarahamagariye abari aho bose n'abafise ku ruhara bose kugira ngo bashire inguvu hamwe kugira ngo ayo masezerano aheze ave mu nyandiko, ariko ashobore kuja ku mugaragaro, gutyo bene gihugu bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gace k'ubuseruko bashobora kuronka amahoro n'umutekano, eka n'akarere nako nyene gashobore gutekanirwa. Ku vyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe yari ari Washington yarashoboye kuronka akaryo ko kubonana n'icegera c'umunyamabanga wa leta nyakubahwa Christopher Lando, aho baganiriye bisanzuye, baraca hirya no hino ku bisata no kungena imigenderanire yifasha hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Barashimye intambwe ivyo bihugu bigezeko mu gushigikirana, ariko barerekeza kandi n'imbona kazoza ingene iyo migenderanire yosimbatara gusumba mu bisata bitandukanye. Barashimikiye cane mu gisata c'ubutare, mu gisata c'inyubako, eka n'igisata c'uruja n'uruza. Barabishigikiye cane kugira ngo bashobore korohereza abene gihugu kunga ubucuti, ariko kandi bashobore no gushigikirana mu vyerekeye ubutunzi, na cane ko nk'u Burundi busanzwe bufise ubutare bwinshi cane butarahingurwa, aho mbere na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika buzoshigikira cane ku vyerekeye n'ubushakashatsi kugira dushobore kubona n'ibindi bibanza biri mu butare, ariko gushika ubu atavyigwa turashobora kuronka vyegaragaza ubutare ko bungana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero bariyemeje gushikira Uburundi muri ivyo bisata vy'iterambere no guhamagara abagwizatunga amashirahamwe y'abanyamerika kuzana imitahe yabo mu Burundi. Muri ico kiyago baragarutse kandi no kuvyerekeye ingene akarere kifashe, aho ico cegera c'umunyamabanga wa leta nyakubahwa Christopher Lando
yasubiye gushimangira ku izina rya leta rya Amerika ingene leta ya Amerika ishimira umukuru w'igihugu kandi imukeza ku ruhara yamye agaragaza kugira ngo akarere gashobore gutekanirwa. Aho twokwibutsa yuko bagarutse ku ruhara Burundi bufise na cane cane ko Burundi agace k'ubuseruko ka RDC be n'u Rwanda aho hambere mu gihe c'ikoroni byari bigize igihugu kimwe, aho mbere Burundi ariho bwari hari umugwa mukuru. Baributsanya kandi yuko basanzwe bagize umuryango umwe w'ubutunzi w'ibihugu bigize ibiyaga binini CEPGL, aho mbere n'icicaro c'uwo muryango kiri mu Rwanda. Baributsanya kandi yuko basanzwe basangiye n'imigambi ikomakomeye y'ubutunzi n'iterambere, nk'imigambi yo kubaka urugomero rwa Ruzizi 3 mu gihe bisanzwe bisangiye ingomero zibiri Ruzizi 1 na Ruzizi 2, eka n'indi migambi basangiye ikigo c'ubushakashatsi c'uburimyi n'ibindi vyerekana yuko ivyo bihugu vyigeze kuba bisangiye kazoza n'imbona kazoza y'iterambere, atacotuma no musamaro n'umutekano bicereza ivyo bihugu mu iterambere, ahubwo ko rukorekeza amaso imbere kugira abantu bishobora gufatanya mu mugongo mu gihe amahoro n'umutekano bigiye ku mugaragaro, bafise n'icizere yuko Uburundi buzokwitanga kugira ngo ayo masezerano ateye ku mukono ashobore gushirwa mu ngiro, gutyo ya migambi y'iterambere ibandanye abenegihugu bashobore nabo nyene gutekanirwa no kwiteza imbere. Hambavu yaho nyene cubahiro umukuru w'u Burundi yarashoboye kandi kwakira abagwizatunga n'amashirahamwe y'abanyamerika yifuza kuzana imitahe yabo mu Burundi, aho twohera ku mugwi Anzana Electric Group ukaba rurongowe n'umuyobozi mukuru, akaba ari nawe yatanguje iryo shirahamwe, aho yashoboye kuganira n'umukuru w'igihugu ku migambi uri kurarangura mu Burundi biciye muri wa mugambi wa Weza Power wo gushikiriza abenegihugu imiliyoni 9 umuyaga nkuba. Uwo mugambi nawe akaba ari nk'ishami y'umugambi w'akarere ku rwego rwa Afrika witwa Compact Energy. Ubu nawe ufise umugambi canke intumbero yo gushikiriza abenegihugu imiliyoni 300 umuyaga nkuba. Mu vyo baganiye rero yarashimye cane ingene iyo shirahamwe riko rirakorana na leta y'u Burundi, beko bakorana neza cane, aho mbere bakweje nyene ishobora umukuru w'u Burundi ku Burundi ari igihugu c'akarorero barabiye ku bindi bihugu, aho uwo mugambi uri kurakorerwa bivuye ko leta y'u Burundi yashoboye gushiraho amategeko yorohereza abo banyamitahe, yorohereza abari mu gisata c'abigenga kugira ngo nabo bashobore guterera agacumu k'ubumwe ku vyerekeye iterambere ry'igisata c'umuyaga nkuba. Baraganire kandi no ku migambi iri imbere, kuko iryo shirahamwe asanzwe naryo ari ryo ririko rirashira mu ngiro wa mugambi w'akarere Ruzizi 3 wo kubaka urwo rugomero ruzotanga umuyaga nkuba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, muri Republika y'u Rwanda be na Republika y'u Burundi. Baraganira kandi no ku migambi iri imbere, aho mbere baganiriye cane kuvyerekeye gushikiriza umuyaga nkuba abenegihugu bagiye barakorana na Regideso, aho bobo bazoca bashimikira mu burere butari mu bisagara biciye muri wa mugambi wo kugwiza ibigwati be no gushikiriza umuyaga nkuba mu bigwati. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabakeje, arasubira arabemera ko leta yiteguye kuborohereza kugira ngo iyo migambi yose ishobore gushika ku ntumbero bihaye, gutyo iterambere naryo rikurikire, kuko ataterambere atamuyaga nkuba uhari. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakiriye kandi ishirahamwe ry'abanyamerika yitwa Metal Zone. Iryo shirahamwe rero naryo rikaba ryaje gushikirizanya n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi icifuzo co kuzana imitahe yabo mu Burundi, cane cane mu gisata c'ubutare, aho bifuza gucukura ubutare bw'ubwoko bwa nickel na cane cane imusongati. Iryo shirahamwe risanzwe riko riracukura ubutare bwa nickel ikabanga muri Tanzania, bikaba ryari ryifuza rero yuko rica rikorera no mu Burundi, na cane cane yuko ubutare buzova aho imusongati aribwo buzoramira ikigega co kubaka ry'abarabara ry'indarayi rizohuza Uburundi, Tanzania na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyene ishobora umukuru w'u Burundi nawe nyene yarabifurije ikaze kugira ngo bashobore gushikiriza
uko bifuza gukora, ariko ashimangira yuko leta y'u Burundi ihagaze cyane ku bikorwa biba ku mugaragaro kandi ku bikorwa bihagararira inyungu rusange y'abenegihugu b'abarundi, ni kuvuga aho inyungu y'u Burundi canke inyungu y'ishirahamwe biba vyizwe neza ku buryo ata ruhande ngo renganya urundi. Rero umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabifurije ikaze kugira bashobore kuzaganira n'abahinga bajejwe ico gisata, gutyo co kimwe n'abandi bagwizatunga bashobore kuza gushigikira Uburundi kuvyerekeye guteza imbere igisata c'ubutare, na cane cane no kugwiza ivyigwa byo ushobora kwerekana ibindi bibanza biri mu butare canke ingene bungana, gutyo ubutare bw'Uburundi bushobora kuramira abenegihugu b'abarundi n'iterambere ryacu ry'igihugu cacu ciza c'Uburundi. İrebe FM